ibitigiri 12% by'abantu bose baba ku isi bagwaye indwara zo mu mutwe. Abahinga barerekana kandi ko atagikozwe abantu bangana imiliyoni 350, no kuvuga umuntu umwe kuri 4 baba ku isi bazofatwa n'indwara zo mu mutwe. Ivyigwa vyakozwe na OMS nyene vyerekana ko ku isi yose ku bantu 6 bitura amavuriro n'ibitaro, umuntu umwe basanga afise ibibazo bijanye n'indwara zo mu mutwe. Hano mu gihugu iwacu ibiharuro vyegeranijwe mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka mu ntara z'ubuvuzi za Gitega, Kirundo na Muramvya hamwe na Bujumbura vyerekanye ko mu kiringo c'imyaka 5, no kuvuga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2013, abarwayi bashika ku bihumbi 29,927 bituye amavuriro n'ibitaro, cyane cyane kubw'intandara. Abari hagati y'ibihumbi 12 na 13 barituye ibitaro n'amavuriro kubw'indwara y'ibisazi. Ivyo bikaba ari ibisazi vyeruye bimwe bita muri rw'igifaransa lepsikose. Abashika ibihumbi 2,536 nabo bavyituye kubw'indwara y'akabonge. Ibiharuro vyo mu mwaka w'ibihumbi 2014 vyerekanye ko ku bantu bangana ibihumbi 11,191 bivurije kuri ibi bitaro, bakaba baje bafise indwara zo mu mutwe. Kuri izo mpamvu rero barakiriwe kandi bavuwe neza. Abagwayi 741 nabo bakaba bangana ibice 7% by'abivuje barinjiye ibi bitaro kubwo bugwayi nyene turiko turavuga uyu munsi.